Mu ntumbero yo kwitegurira inkino z'igikombe c'isi yose cyo mu mwaka wa 2026, Etienne Ndayiragije umumenyereza mukuru w'intamba mu rugamba yarashize ahabona urutonde rw'abakinyi 25 azokwifashisha bahura n'igihugu ca Kenya ndetse n'igihugu ca Seychelles. Kuba tashimishijwe n'ubwo rutonde, umumenyereza yishura ati: "Ngenda kubwire ko mu guhamagara ari tugiye gukina match baraduha urutonde rwa zo kugenda ko hariho nombre limite abakinyi ni 25 iyo nshirako baca ba 27 bari kunyemerera kandi abo twashimwa nabone Barundi tubakeze turabe abo bahari kwanza ko nigihe abo uvuze bakina hari abandi Barundi batakinshinze ko baje gituma bataje umva twaguma muri ivyo ikini igihugu igipfakara kandi ubuhari wese tumushikira uko nyene. Aha twabibutsa ko urukino bazokina n'igihugu ca Kenya ruzobera mu gihugu ca Malawi kuwa ndwi ruheshi uyu mwaka, nayo batane mu mitwe n'igihugu ca Seychelles kuwa 11 ruheshi uyu mwaka muri Maroc. Mu mico n'akaranga, umugwi ndangakaranga intatana mu ntumbero yo gushikana kure akaranga ku Burundi ugiye gutanguza ibikorwa vyo kugendera intara zitandukanye, bakazotangura igenekerezo rya ndwi ruheshi uyu mwaka mu ntara ya Gitega. Ibikorwa bizohakorerwa tuvyiganirwa na ndiho kubgayo Aster umuyobozi w'uwo mugwi. Wararavye muri club intatana aho dukura ibintu dutamba tubikura mu ntara hagati, mu ntara kama za Buyogoma, Kirimiro n'ahandi. Twifuza rero ko tuza turaja muri izo ntara kubafasha nabo gutera intambwe, kubaha natwe ico tubarushije. Aho naho tugashaka guhera Igitega murazi kari umugwa mukuru wa politiki, itariki indwi z'ukwezi kwa gatandatu tuzoja mu ntara ya Gitega aho tuzoba tugiye gusabikaniriza ubumenyi dufise mu ntatana kubijanye n'intambo, kubijanye n'ingene imigwi irongorwa, kubijanye n'ukuntu imigwi dushaka kwiteza imbere. Tubasabikanirize iyo experience dufise kugira ngo nabo bashobore kuja ku rugero novuga rushimishije, kuko uravye imigwi ndangakaranga iyo mu gihugu hagati novuga ntitera imbere cyane. Ivyo vyashikirijwe mu kiganiro batunganije ku banditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 17 cyatangujwe no kwerekana amasanamu y'indirimbo Afrika uwo mugwi uherutse gusohora.